iki gihungu naye ubuze ukuntu umuntu ngwako menga ntiwoguma hamwe iyo mihari yawe banza rero yatumye na bisi zibura naci mihari man ubuze umuntu yiviri none twese dufite twaje tuva ariko uraza ukamponyora we no meserebe none guhonyora umuntu ndaguzana nabona guhonyoye hano muri ikaza mbona n'amabisi ataza ni bisi zoza dutondanye n'abantu bafite iyo mitima imeze nk'uko iki we muhungusha we muhungu mani nkurindura inyuma we muhungusha nkurindura inyuma mani twubahane pardon madame batwakubanga bababwiye rero ngo ngahango ku mirongo y'amabisi rero ngo muze muraza ngo kumwigenza ku bantu warega nga ku murongo n'ubundi w'amabisi so bagaragariza ishavu itondeye mani twese hano turatonze kawubona dushikirwa na ryari ko tonda nta ni bisi tubona ugende kuritonda umurongo muri primaire bava turimba n'ururimbo ruhayagize igihugu hubwo masahane kandi usanga kuva mushitse ngaha tabisi nimwe iraza uyikure uyinyare se ive natare gusa rero ugume hamwe nawo mu ngucunge man wo mu ngucunge buryo usumbugwa mu ambulance niba batavyo barakubwira zobera kuraba binda arafisa amaso se gabanya umunwa man gabanya umunwa basi turabe ko bisi zonazaho ukagera zaretse kuza kubera ndiho ndavuga none nivyo birimo je nase kunyononera gastire nimba mwe mugenda mutamese ibirato byanyu honyora umuntu rabi ibirato nambaye uca ivyo wambaye rabi ibirato nambaye uca ivyo wambaye ubona bisa shaje nisanje kumbe yo niwe jewe Lucky Sunday handumiwe kwa ntarinzi n'ijwi ryabo bane oya nukuri we haragera aho dutonda kume abantu baragenda barakura nukuri kw'Imana basi abandi bo barazana n'ubwangu kabayobeko ariko rero nakwibeta n'ubwangu mfise uransebeje oya twese ndagusebya nyine ntivyakera kuva kera urufise ubwangu butatu nk'isekuru ubundi zara abantu bafise ibyanwa byinshi haba bafise n'amahigwe make gute umuvuye ko kubura bisi je ndabiteye nta kumwe ushaka kuba ntondanye n'abantu mubise ubwanwa bungana ngo bisi ziza rero ibyo tubyihoza yego amakuru y'imisi ni meza no kuri yo banze ubwiye vipi burya hariya ku kazi ni hatari dutaha mva twarushe yashehe ni jeje ugaca ushiga ngaha rero ku mabisi ni bisi ve wirindira amasaha ahantu hambere nabiboneye ni ku ikirato carafyataga kirahera ubu kimeze nk'ubwato no kuri kwimba ntuhireyo burya raba n'ico ciwawe burya rero Uyana ni hatari. Hindebera no kuri kwibana. Ibirato hazogana n'igihe tuvyita amazina. Hengene vyahengamye. Hindebera. Gusa rero jewe sasa jewe mbanisha cyane uguma mbarire nkuru ne. Tuzosaba gukora imodo byagenze gute. Ini muri tuyikore gute. Director sanga aperanya ndikiye amana nimukora. Nawe director kata modoka dufise. Tuze na Erigisi. Tuze gute. Kuva hariya naho gushika yo hariya burya ahubwo rero mu minsi bamwe n'ubuzi turabura n'ukuri kw'Imana jiwe yo mpunza amasaha agira kurane hano bisi niyo noshira umurozi ngayirogereko nabuze niraza no kuza oya nkikorere gaha nubone nta bintu na bimwe byigera biburamwo umunezero n'ubwoba nyibutsa Mr. Undimba ariko bubasiga banyita Mr. Undi Mr. Undimba 051 JB umwite Mustafa ushaka kugitanga ku mazina nsigaye mfise uvuga ngo ishoka
ariko nawe numva ngo yarakwiriye nawe Oya. Lucky the Sunday no fear man bad cara 1 4 Rojo right rero jana naje kuvumbura ibanga mu misi ego mbwira dutanguye gukora kiganiro in mode ego kiganiro in mode ego ko tanguye gukora Ego. namenye rero ibanga ry'ama aka howe sinzohagarika dosaba yuko ninagera no mwijoro bazobaza none ni wewe uyu we jewe hamwe jo ahantu hazohanditse amazina yiwanje ego kizohari igitabo kingana nka kwa Bibiliya jewe aka yanyumizo bagashoka kuko nubundi niganye shoka ni mumata kumumagara gashoka azamenye ati amaike yaramberanye mujabiru rero kagira inkuru dutonde ku mabisi tubure amara amasahane twabuze dutangure gushwana rero burya rero hajya nagushobora navuga ubundi bwa buhungu bwa bundi bugenda butaraba niyo buri ko buraja buhonyora abantu njyewe rero reka yenda kubari rero hajya ubuje twamo turashwana iyo nashaka kumumbandanya kuganira nkira accept y'ubutego rimwe nize gatanye ngo nta kombe nize gatanye oya mbona ko ari busy rero hariho ikintu kimwe gihora kinantangaza ego rega hinduka twe tuganira none busy iza ryari nubundi ahiza turayibona iza gushanga nubundi jere ikintu gikunda ntangaza ni ryari bigari igihe bihora bishika ego nkaronka nk'agakonje ego inje ngaha muri ville nkajya mu masaha nka 8 yana amabisi wibaza barangaye amabisi menshi winjira muyo ushaka mu gatondo kamuntu mu gatondo ego nta nimwe ariko apremidi ukazisanga nahajya mu masaha yine ego rero ikibazo ni mpora niyumviye burya wasanga twese amasaha y'akazi namwe twese namwe n'ubundi gutaha tugatahira apremidi twese tuba dutashe none izo bisi wasanga ariyo mpamvu zibura zitubura donc mu gatondo tuza ku kazi avyo nta bisi ziba zihari niziba zihari ziba ziri mu makota zidutora ku kazi zituzana rero apremidi tuvuye ku kazi burya rero rimwe na rimwe ntizuze ubwo turatana umwe ku mabisi igihe wasanga natwe bituvako kuba umenga amabisi ngaha ni hatari yego ugasanga amasaha y'akazi twese namwe none iyo bisi kumva hariho umwanya imari itari kirakora zigezeho dutaha naho ambutiyaje kugira ushike muhira ni yindi saha kagire nkoro rero twigarukire muri in mode yacu kwe hewe jewe bwari ibintu byinshi uba niyumvira gusa nyene sometime ntibigira mba mbona n'ubagenda umuntu nkunda entertainment cyane nubundi twese nuko yaba abasaza yaba entertainment twese burya tuba dufise kubera urabona burya bucece turakeneye nuko hazogera igihe one day ego iyi entertainment yacu ikavaha ikagenda igaserukira igihugu natwe tukamenyekana mu makungu itarapo ry'igihugu cyacu rikadoga rigire n'ahandi nk'uko tubona abandi babigenza abyumva none uraraba bajya ba promote ego nimba batamenye inkuru nimba izo nkuru atazihari umuntu akwijije kamiliyoni k'amavuzi kamwe hari inkuru maze ibisi numva ngo hano ngo hakurya y'iwacu ego ngo bakwiza mu miliyoni ngo y'amavyuzi ngo mu misegonda nka 30 umuriyoni w'amavyuzi aho rero kandi usanga mu baziraba natwe turimwo nibaze ndaziraba n'ubundi kandi twegenye none ntakuntu bobihindura natwe turaraba ivy'iwacu ubwo nta kuntu twobihindura tugakunda ivy'iwacu rega bisura ko ivyabo bo barabikunda no kuturusha twe twina tubongerereza bijya bukodyo bakora turi bamwe mu bantu batuma bubarese je bijya bintu sindabishigikiye habe namba uzosanga muri entertainment ukazona baragiye sinzi yo bakavumbuye ako gahungu n'imbaraga mayibobo atoyimi barabara barakiruka
hena he hose ugasanga niko warabizo kama kavuga ibintu bidasiguritse hanyuma rero ngo ushaka ngo bagushigikire musore ushigikire gute jewe ikintu mbona notanga kwanza nka idea wande muri entertainment nanje navuga yanje muvyeyi muri entertainment ikintu mbona icyambere nibakore kwanze kandi pana umuririmbyi uro twebwerega ni twebwe twenyene ushobora gusanga umuririmbyi amaze nk'umwaka wose ari muri management ugasanga asohoye indirimbo zitatu zonyene ahora nk'imwe canke zibiri ahora agacavuga ngo ari mu kazi raba abandi bo bagiye muri management musaza nakazi avyo nakazi canke shaka twebwe abiwacu ntibabigiza akazi byo nashika reka ngiye ikibazo kiraho nyine none umuntu agiye mwikarati mwikacara kuno dukina umupira ari kwishimisha nyene tuziti ntawe bizagera hari nigera nabisanga biwe twakira tukira abantu kabum avyo hari nigera usanga abantu bacu babije mu nkakurya twakira kaya gapira kera avyo ugasanga bigire mu kwishimisha ugasanga nta muntu n'umwe yigera abona yuko umuziki gucapa gukina filme yobikora nk'akazi usanga ni twatuntu bigirira nyene aronse kakanya just nyene ukabona akanya nyene ko kurera siga ngo reka cenja ngo muri studio mani uri muri management akaroro ni nk'aba batepu usanga bari mu management uri muri management mani kuva rendi gushika rendi bigira akazi utonde studio uveti jendi mu kazi rendi adimanche ni studio jewe reka ndababwire yego idea wanje sindanayivako nimba utarafata umuziki nk'akazi nimba utarafata filme nk'akazi nimba utarafata ubwo bukameramani bwawe nk'akazi nimba utarafata ubwo bupromota bwawe nk'akazi mani nta nawe tugo turaja boya turacari down bye je nta support yanje zoro gusa nawe uravuze kutanga idea wawe jewe reka ndakubariye naho iri zuba ryatubanye gishi jewe bujya kuva kare nuko ahubwo James igitekerezo imbere yo kuvuga yego tsaraye basi dukwatize tugure kacabakanga basi agaporoporo akaza karavuga nitwumva imote twumva ivyuma bimwe rateba kaga director dutum nta nuko ndanamwishyura sindakaronka ugakure rero gire inkuru rero entertainment wivuga kwiki reka mu kubivuga banze ndakwegere kuko imbere ko ntanga idea yaje tumanze ni commenter kuri izuba burya ubuze by'izuba nshaniruka ugambere ngishika ngaha natanga kumutodere tubi ndavuga naramusurira ibintu biri ku murongo w'amabisi nta n'ibyo wocoga hari abantu gahuza kubona bisi je ubone bataguye gukunda n'amajido bagwa binjira bya hariho rero reka mvuge okay ntibazoreke kuntwara hariho rero amabisi hamwe burya uhinjiyemo ibyurira nabyo sino Rwanda bivuga reka nihore je naje gusanga ari ututwaya twanje tumo turashi ubwoya burahiye ubwoya burasha burakongoka nabyo rihari burya ntubibona era watwishize hotel nkuru ni bisi ragira dusize manu azi ko bisi giye wa mukobwa we kuravuga ngo havugenda ngo uraganiriza nta prema nacho reka twe turindiriye iwacu arigiye usangira naje nta wize ubu abakobwa nta kimwe tuzozwa n'igitsi ladies and gentlemen we are just now in mood man ntibibatangaze ko twari ko twatinga nk'abantu bari muri ville nk'abantu batonze ku murongo w'amabisi murazi yuko biraharawe uyo gutonda rero hajya ku muri bisi ni hatari tunagima iswa rero twibandaniriza na mood tukubwira ngo aho uhereye hose nimba ufise bad mode twebwe twamaze kuhishikira ni JB050 Mustafa Mr. Undi Badimba Mr. Undi
pamoja na Like the Sunday, no fear man, but color one for Lolo Angel Fighter. Nitwe twibereye ngaha muri studio za Burundi Kingdom TV kugira ngo tubashikirize ikiganiro in mood. Akantu nagoma mvuge. Kwereki nta munsi nimwe baranyemita ngo mbe umuyemusi. Je mura ndabishoboye. Abakurikirana in mood ntimubibona. Nibibaza iyi timu yabaye musiko niyo bimeze mwana. Umuyemusi. Wewe ushaka? Uvuze ngo ushaka? Bana tuvuye ko amatwi yoroye hagaze. Oya nako ndakumva neza. Je nshaka urumva nce ndabivuga. Ushaka? Oya ndivuze. Ndiyumva. Bisubiremo. Jewe harabuze umuntu yoza akanyemvita bati je nkine kumbera MC muri party yanjye. Umuririmbyi X mu Burundi bati umuntu agize n'urubanza. Umuntu agize n'urubanza nta breve. Ndagutwikiye. Ladies and gentlemen, we are now in the studio. Turi muri Burundi Kingdom TV nkabandi kumwe n'umu-MC umwe mu ba MC bakomeye cyane yifuza bo mutumira mu rubanza araryosha muri konsere akabigira neza uwo ntawe ni Mr. Ndimba ubundi ntukagira urubanza ngo ure abantu baruryosha kandi utwibonera twibereye yana gusa ko bakita agaciyemo n'umutwiko nkuko mwavyumvise in mode ya today twariko tubashira muri mode ariko twongera tuvuga ibibazo biba bihari nyene ngaha muri quartier ukuntu twarumvise yuko hariho n'abantu bakiriye ama groupe ya tuhaterire gisi aragastate nabonye yego ngo ngugiye muri ville yego umanza ugukarikira ukiri muhira ugatora agapapuro n'ikaramu kandika ngiye kugira iki icyambere kwanza ibintu ngiye kugira bifite akahe kamaro ico ni cya kabiri mvayo ryari bisaba ko ntindayo nkabura bis ntaha gute plan B Harabaje bahora bavuga ngo je ngo naramanutse ngaha ngo sinshobora ngo kugera ngo muri Helix Pret uzi ubona Helix ruvuye hariyo guze abantu naho ngo ntushaka kuza muri Helix urafite na shawe ntubura bisi ngo utahe n'amaguru ubu bisi zari nizi ubu uzona umuntu yanditse ku gastati bwana ngo je ngo bigenda ari muri ville nakora umuntu akarinki ngo ya groupe ngo tuhaterire okay novuga just now ko iyo ari imwe mu nkuru zitrendinze cyane bashatse kugushira in mode fresh kugira nyene tumere nk'ababivuga ko just kidogo kuvuga ngo ni kibazo ariko twaza yuko bizogera igihe bigahera ibintu bikagenda fresh twebwe nta bisi dufise nta nico twokora gusa kimwe twe tworeka basi gufata bisi kugira abafata bisi bagabanuke nico cyo nyene twokora cyo twokora nyene donc kuna gufata bisi zacu arabo tuza kwa ducunguye jewe nimba ico ari gikorwa c'Imana no kuri ngiye kubikora buri munsi kandi uraze nkubu twese duce tuvuga tugira uko yego nkuko natwe tubivuze yego ubura burya bafata bisi bacaborohego abadukurikirana nta bisi ubu na bisi reka tubishira entre parenthèse tugenda kuvyiyumvira tuanze tuvyiyumvira je numva ngo twomanza tukaja kuvyiyumvira byasohoze kandi iki icyo jam byasohoze oya twako turiyumvira wewe ashje numwegere dure n'abantu muri bisi ngo bambaze twarimo turiyumvira mwaye okay just now rero ahantu herereye ahantu umuntu wese ashobora kuba ari ntituzi mood wari urimo ntituzi ko ari muri mood ya fresh ntituzi ko ari muri bad mood ntituzi ko ari muri mood ya gahinda ntituzi ko ari ikintu cyari cyakubabaje ariko twe tuba twigereye ngaha muri studio muri ubu bwami bwa Burundi Kingdom TV ikiganiro in mood kugira ngo nyene tugushire muri mood ya fresh tukukura muri mood ya mwe tukakuzana muri mood ya positive tukukura muri mood ya bwana tukagusha muri mood ya bugabo ya bunyana ya bufisa just like mu kiganiro cyacu ya mood twebwe buri gihe tubasaba ama commentaire kugira mutubwire aho bitagenze neza ibyo mwatubariye
twaravyumvise kandi nizere yuko bimwe twabikoreye ko ibyo tutakoreye ko navyo tuzobandanya tubikorera ko buke hanyuma twongera kandi tubasaba kandi za commentaire zanyu eske mubona two kwigumira muri studio cyangwa twosohoka bavako twe tuba dufise ko twabipanze ariko sitwe dushaka kwiryohera ahubwo twe dushaka ko ari mwebwe nyene ikiganiro ni cacu ari ni cabo nubundi nisiwanyu ifo ko mutubwira twafashe akanya Mr JB man twongeramwo nyibutsa akanya kantu twongeyemo naka motivation nyene tu hazi just now mu buzima murazi yuko tugenda duhura n'ibintu vyinshi tugenda tuba mu bintu si ngombwa buri gihe vyame bimeze neza hariho akantu twongeye ko pour le moment tugakora uko ariko mu yindi miss izoza tuzogahinyanyura tugende turagakora neza story rero ni story ibintu biba vyabaye biri live hari ibintu biba vyabaye hari ibintu uba wumvise kundi ariko aka motivation twakoreye ku uyu munsi ni kuri story twiboneye n'amaso umwe muri twebwe yayiboneye n'amaso yiwe no kuvuga ikintu twashaka kuvuga ko uyu munsi muri motivation mu kiganiro in mode tushaka kuvuga ku bintu bijanye no gufata decision yo kurongora canke gushira mu rumago gukora ikigo mvuze ikigo ndakaswe bamuje bonagiya gukasura mu kirundi wandi wari kuvuga ikirundi nyene aravuga ikirundi na kimwe bitwaye yo mba nihinguje avuga akandi kantu sasa rero ni imwe mu novuga mu ngingo umuntu akwiye gufata yamanjiye kuyiyumvirako bro my sister my bro ntuzotwagwa n'amarangamutima canke ufate nyene uko ngo ndazitamba uko bazivugije mani uzomanze wicare kwanza urabe eske jewe JB uyu muntu ngomba nshire mu mago vyari bikwiriye ko ari uyu nyene nari gushiramwo ahakuru tukanavuga ati mani ntuze wisunga ibintu biboneka n'amaso ntuze wisunge ibintu utwawe n'amarangamutima nguriya muntu ngo afise ibintu vyinshi aho ncanga umuntu iyi story yabaye ko niyo yayumva nta mazina tovuga ariko azokwimenya nyene just ko ariwe inama yasha zona yumva tu nobya ko ariko ariruka mwibarabara umuntu w'umu jeune marié kera je nari nzi yuko abantu bashwana babari bajye bambaranye imyaka myinshi peut-être nkibaza nkeka ari kurya kuntu baba bagize bahimbanye ariko rero je ndiko ndagenda mwijoro mbona umuntu w'umukobwa aranciye ko yiruka cyane kibuno mu amaguru tu hamukurikiye imodoka iri mu bwoko bwa Allion ya white na plaque sinirwa ndayivuga ibi ni ibintu niboneye n'amaso y'uwanje umugore ubona nyene yuko adashaka kuvugisha abo bantu bari mu modoka nabo bamwinginga ariko mu nyuma byarabandanije tuza kusanga uwo mukobwa n'uwo mugabo yari mu modoka yari umugabo n'umugore bashwanye mva banagwanye kuko bari bafise n'ibintu by'ibikomere mu maso uwo mukobwa we yiruka avuga yuko yitahiye kwa mama sasa ingorane yaje kuhaba rero bro bafise urumva ko bafise Allion muhira yego bafise Allion kandi antuka ntoshobora kuba ufise imodoka nk'ijya uvuga ngo uracari mu bantu life ari hasi urumva nawe nyene ko ubayeho fresh ukuntu ubayeho ubuvyishimiye ariko rero icyaje kuntangaza sikindi malgré y'ivyo byose je burya ngiye no kwironderera duharage norarandi malgré y'ivyo byose yiyo miduga je no naterere ariko bari ko barashwana nta mahoro bafise bro my sister ntuzorabe vyubonesha amaso ntuzorabe bigenye n'ubumenga baragukangishije man fata umwanya uvyige ko uvuga ati jewe iyi ngingo ngomba ndayifate nayize ko neza bihagije ndabona yuko nibizoba nazokwicuza igikuru je nibaza ko igikuru no kubahana gukundana
just mu rugo ibintu byose Ikindi no birashobora gutahurana, kugenda neza yeah. ariko rero nako nibwirira baba negeri banje baba sister banje bakuru banje canke batoyi banje sinzi Bamwe That's bimirije. nta gikwe muragira rero muzorabe nimudute hasi ngo twirirwe tuza kubumvikanisha okay aba rero ngomba gufata akanya mbarira mugenzi wanje Mr JB 050 undimba canke undi ndamushimira cyane kuba twakoranye in mode fresh mane mutangare ni yacu burya aho bushoye buhari ngaha muri Bujumbura nta nuko bugira uko bungana nkaba nongera shimira our director nyuma ya kamera ndamubwira ati saroti sana haba kuri kamera ya mbere no kuri kamera ya kabiri nkaba nongera nshimira mugenzi wacu Lady Pleasure canke umwite Boss Lady mwamubonye ngaho ikiganiro gitangura n'umuzombaze ngo ni asanzwe afise n'ibiganiro byinshi ngaha muri Burundi Kingdom TV muce mugira subscribe rero mugira mwirabire Mr. Undi je numva no gusezera nkakubwira naho nawe utama yes sir shout out everyone